Yego. Je nakise mu rugo iwabo na ntari. Nasanze abiwabo bagize niba ari renyo, niba ari iki. Urumva intama y'umuryango. Bace bashiramwe. Bashizemo bavuga ati ikibazo cya ntari yahuye nacu nuku rero umunsi kaza zogera ku muronde ari yanye kwitaganyika tubaza amakuru yabo. Bimeze. Bace bavuga ati bahe biyake. Wewe taha umunsi uyu n'ubu gatondo zo gutelefona uze tujane. Urumva rero kuva ico gihe nibo nabivuga abibo na ntari nabigeze ku telefona sinza amakuru ko baragiye cyageze gute sasa mimi ngo makosa gani yapo ndo bya bamwe uve mama ndabasawe kandi mbabazi mubabari nimuzosubira kuvuga ati ngo bahebi yake na kajya gatipe kaja mu kuzimu mimi kuzimu napajulia wapi na wapi mimi na shetani tujuani hapa kuko ntare je namaze kubona ko iwabo ari utuntu bafitaniye turege ibintu byo kubeshanya mbo reka nagwa karora ikindi cya nice ujya nice yagiye kumuronera ni hari munde apana mundebe ujya Sauda yego muri waka Sauda ara telefonye reka nabwiza ukuri Sauda ara telefone ati je nice ariko arangirira jiwe ku televiziyo yawe kuva no munsi cyakiganiro mu kifute Yes bakunzi banyishu media ndabamukije ivanye naho muri meze bien meze fresh ni Mr Cousin uko bisanzwe Mr Twitter namandabazanira urusaku canke amakuru yizewe ameze neza ameze fresh rero nagarutse kandi hano apana imbere ya kamera inyuma ya kamera za nyishu media ndabazaniye urusaku canke amakuru yizewe kandi afise ivyemeza rero bakunzi banyishu media nko mubibona imbere yanyu dufise X-ray bomb canke bahebi yake mukunze kwita bahebi yake mu mafilme atandukanye n'ibindi mu director w'indirimbo n'ibindi vyinshi rero bakunzi banyishu media cyatumye ndamuzana hano ni ibintu biriko biramuvugwa ko cyane muri no minsi mu gihe aheruka kugirirwa neza karonka umuduga n'ibindi ariko bigenda bivugwa kuri we bikaba bitandukanye ndakuramutse cyane bahebi yake mahoro cyane kabisa turashima umeze neza ego kabisa sindi bukwaza amakuru y'imisi kuko ugize imisi ushika kuri biro Imana ishimwe ahama bahebi yake nagomba ndakubaze kubiriko biripasa muri kino gihe uri umwe mu ba boss novuga bakoresha abakozi ariko ntibabiteho ni kubera iki acha wewe uzese je kubura gafana nga oya naco kungura gafana ni kimwe ariko sha ama rero nivyo kuvuga tugo kwitaho abakozi banje nivyo bivugwa jewe sinavuze kubera ari je ndabivuze nivyo bivugwa rero abantu bavuga byinshi bavuga ibintu byinshi bitandukanye bavuga ibintu byinshi bitandukanye rero nka jewe je ndi umuntu ufise ikizere cyane kusumba abandi bantu bose niko navuga ko ku maposti yanje yose nandika ati God is fine umva ni migambe y'Imana kuvuga rero no munsi niba nakwizeye wewe nkakubwira ati uri manager w'iki kintu managing iki kintu nakwizeye na umva navuga ati na max yo kuvuga ati ngo bikeneye yuko ko nshika aho hantu abwo mba ndi absent kuko mba afise umuntu nizeye cyane vuga ati kanaka kuvuga rero arakantu nguma mbona mu commentaire ikiganiro ca ntare kanaka bagize bavuga ati ngo boss wanyu no mufrimason eske abantu baboze nka twebwe vrema ari umuntu yonza ari umufrimason cyo ni cyambere ego abantu bavuga byinshi n'ukuri gusa n'abafana bacu niba ababosi bacu reka na icyambere kwanza no basaba imbabazi niba nigeze kubakoreshereza icyambere ikindi nabo nyene byo babyiza bakasaba imbabazi bakavuga ati vrema bahebi yake twaragote gutuka kuko je kubyiwanje bavuga ati ngo inzira y'ubufrimason n'ibindi iyo nzira y'ubufrimason je nayonse ikosa rya mbere wakoze nuko wanse ngo ntitukubaze ivya ntare kandi yari umukozi wawe ivya ntare je nigeze gukora ikiganiro reka ndababwiza ukuri narigeze gukora ikiganiro ndababwira amakuru yabiwabo na ntare ukuntu twavuganye ikiganiro naco wibuka ko cyagira ikibazo cy'amajwi yego ndacibuka naco twapostinze kuko ikiposta kandi kibona nabi urumva navuga ati iki kibazo cya ntare rero kimeze uko jewe cyagiye nara atakaye avuga ati ngo ntare ngo urabona bimeze uko nuko abiwabo bace banelefona ambwira ati bahebi yake turagukena nk'umubosi wabo nk'umubosi wiwe ushike mu rugo umva iki kibazo gihari je nakise mu rugo iwabo na ntare nasanze abiwabo bagize niba ari renyo niba ari iki urumva intama y'umuryango bace bashiramwe bashizemo bavuga ati ikibazo cya ntare yahuye nacu nuku rero umunsi kaza zogera ku muronde ari yanye kwitaganyika tubaza amakuru yabo bimeze bashavuga ati bahebi yake wewe taha umunsi uyu n'ubu gatondo zo gutelefona uze tujane urumva rero kuva ico gihe nibo nabivuga abibo na ntari nabigeze ku telefona sinza amakuru ko baragiye cyageze gute sasa mimi ngo makosa gani yapo ndugu yangu bamwe bavuga yuko iyo bari abiwabona ntare bo baramutanze kubera ko batigeze bamukurikirana
abandi nabo bakavuga ko ari bahebi yake cyangwa X-ray bump yoba yaramutanze gute ndetse n'ikintu na kimwe voka yiwe sindayizi n'ibindi ivyo bintu byabaho twese twabaze gutunga aho twese twamaze gutunga hariyo n'abariko barandondera bakavuga ngo heba kajya kazi bazohava bagutanga nawe abo n'abajuju rero ivyo n'ibijuju by'abantu nuko kandi abatuke none umuntu afise ubwenge oya ivyo nta kibazo kuko nta karekera wari bavuga ati ngo urye ivy'ama telefone z'ama WhatsApp n'ibindi bavuga ati ngo igaze telefone z'ama WhatsApp zigeze amatacu koze ko amaraso bariko aragenda mu kuzimu bigeze kuvuga ko kana yego cyane rero abantu bari babivyumviro by'abantu bifise aho bigereye rero ivyo sino bipinga nawe we nimba ufise ubwenge rero ucuse coloniza niba ugeze guca amashuri bati bamaze kubona kabi kanje bamaze kubona ivyiza byanje ndakubaze je mu bafrimason cyangwa abantu bakoresha ibintu by'amangitenge kuko twarigeze gukorana nk'uko bibona no ndimo muri abo bantu ntawo bimenya je sino bivuga ko cyane reka tuvyihoze nyene nawo bimenya gute gufungura muramufungura birasije ntanga ibindi arige mu by'ibigane n'ibiharage arige mwiri guko nyene eske mu bafrimason kwaza frimason isegoriki je frimason n'abafundi bigenga abafundi bigenga je no wandi umufundi yigenga atanga amaraso ikimazi cy'amaraso ko je ndi umwana je no vuga ko je ndi umuntu nyene umwana w'Imana umwana wa Banderas icagarutse cyane nuko bavuga ko mwoba mwafadikanije na so wawe muri make umwe no mubo muvukana yatubwiye yuko mutegekanya yuko so wawe azova gukuraga azokuraga bijya birozi vyiwe ivyo bintu vy'amagetengete wora bica kuri TV yanje inyishu media ni inyishu ibibazo by'abantu batandukanye inyishu y'urukundo inyishu y'ubuzima inyishu y'abantu bishuriwe n'Imana na bintu by'amagetengete mugabo rero ni byiza ko kugenda tubasokorora abantu nyene bakoresha ibintu by'amagetengete we tubaha inyishu ariko rero ibintu by'amagetengete kuri TV yanje nk'abantu bakomata bavuga ati ngo ni muwe bako kazi kuri iyo televiziyo ya inyishu media ngo bose n'abaruzi none uyo n'umuntu afise ubwenge kweri murambabarira je niko nabatuka kuko jewe naje byarambabaje none muravuga ati ngo urabona ngo bahebi yake nawe nyene umufrimason frimason nini ngira shinyumbani ku kirago frimason yabato okay amatwa nsumira nuko ntare kwanza sama amatwa nsumira nivyo niboneye ntare yabonetse ari kumwe na so wawe mu gihe cyose yaramaze amezi mwacha kwa tudanganya yagera amafrappe bikoza mutama wanje je sindamwemera biga ibintu byiwe akoresha babiva y'amazitengete safa ujya n'umufumu yofara twari umuganga na mu docteur ngo mu gisagara cya Bujumbura adafise umuduga naje mfise umuduga sindi umu docteur sasa wasikia wewe mtu gani gusa wewe ni kado baguha sasa kama ni kado na kiwanje none bako byari umuntu wagwa kado atakino wakoze oya ntaco gusa rero bahebi yake aho ntare aburiye abandi benshi bavuze yuko mwari mwagiye kumukoresha mu kuzimu canke iki iyo yamugira ngo ibintu bigaruke yeni hizo chama cha Kristo asema kwa jina la Yesu wapi na wapi kuzimu mimi na nani mimi sijaye kuingia hiyo kesi ya hivyo kwanza mko bana yo nimigisha boko bana sisagurira ko kwe yo kuja mu kuzimu uvuga ati urazi kuvuga ikintu umuntu adakora kandi imigisha ibayingo kandi je ube mama ndabasawe kandi babazi mubabari nibuzo sore kuvuga ati ngo bahebi yake na kajya gatipe kaja mu kuzimu mimi kuzimu napajulia wapi na wapi mimi na shetani tujuani hata so abakunzi banyishu media none ubabwiri nico no babwira yuko umuntu wese yakomanse ngo je nja mu kuzimu ngo mandamu block naho sio kubona inyishu media basi mba je ndo mandamu block we rero urashavuzwa no kuja mu kuzimu urazi umuntu avuga ngo urumwica no utari umwica gusa kuri kurababaza ariko kuravura oya je sinababaye kubera ivyo gusa byabaye nk'umuntu ibico tukuntu yani kukudanganisha misipende mtu akundanganisha mashamba wari wavuze yuko uhora ubona ama stats ya ntare none ukabona ama story yiwe kuri Facebook none ntare ya posting ari mu kuzimu cyane aho rero abantu bafite ubwenge bashaka synchronisa nabo nyine nimba ari mu kuzimu baracata none mu kuzimu baracata ibintu byo kube ati ngo kukurikirana general ndamukurikirana neza none mu gihe reka ndababwiza ukuri rero bivanye n'ikiyago cy'umuryango wiwawe ni na ntare nabonye umuntu waguma wadiskita n'ibindi atavuga ati aha rero bakuka kitu gusa umuntu amukunda nyene namukore nka mu gisagara mu gihugu cy'u Burundi kuko ntare je namaze kubona ko iwabo ari utuntu bafitaniye turege ibintu byo kubeshanya
kandi rero wanashaka rero je sinosubira no kumuha akazi kanje muri Miss Media navyanse nakanwa nabaza kuvuga ati ndasubire gukora naje ndavyanse rero ndasubira gukora muri Miss Media gusa mumenye ko nari afise amatati wabo niba vyemera arimenya mugaje biva n'ikiyago twavuganye nabi wabo mama wiwe mushiki wiwe n'abandi batite nyene sinzi ko ari babaye mu muryango bambwiye ati nuko baguma badiskita ngo mama mdogo kule marirare wapi na wapi ngo mu telefone wamutelefone ba mdogo wiwe ni yitaba Wanasikia bitu kama bitu yazima yaza toto abantu babonera kure babonera kure gusa ikibazo gihari bahebi yake none ni kubera iki utagiye no gutangaza basi umukozi wawe yatakaye utangiriza yahe mani ko ekanda kugira akaja mu bambwiye ati ngo bibintu ni vy'umuryango niko bambwiye mumvirize neza sinzi ko abantu bakurikirana ikiganiro baza gukurikirana cyose wavuze ati ngo we muba mwigira ngo murabanisha makuru abakora mu ngo numwisha makuru ibi bintu tukazobibona ku rubuga uruhanye bumenyi tuzoca tukwereka niyo mpamvu nacagiye ngivuye gusa naje gukora ikiganiro amajwi zaje tuyabura amajwi turayabura none nacavuga ati aba rero no babwira ati byanare mu vyihoze none waratani fa ikipindi cha nara ama ejo bazocozana akovokaso okay bahebi yake dufate yuko sawa nta vyazi vya ntare na mzee ataka tunachukiana na mutama bandera se yarabivuze hayi mugabo rero bigaje bavati ngo yaramuvuye yamukuye he kwa yamubone ne waje gukora ikiganiro bamubajije ati none nari yahora he yavuze ati ngo ntare ivyo azovyivugira wenyene ni ashobora kuvuga ni akira ni akira azoshobora kuvyivugira none ko twamusanganye mutama vraiment ibintu byo kuvuga ku mitandao sitaki kwa sababu ifisha geuza strategy ni kubera kino twamusanze kwa soa sababu ngo uretse mafraferi huyo ya no muri school ujye umufumo sasa ni wadanganya none azo wajya mahera yagusa kwazo umuntu afite ubwenge abamenye ko umufumo wa mbere ni Imana yo mwijoro sasa nyine yashaka kwera kandi abazoshaka bankunde kandi rero asige ko turira ibintu vyiwe gusa ariko birafasha abantu bifasha abantu bahehe nuko byamufashije ntare aho yarari bikamugarukana shetani arasaidiza mutu attention yaravuye abantu batandukanye iyo atabawe nice yari gukira acha bitu byako we yagiye aragufasha abantu batandukanye basami ba nice na ntare yamukuye ahantu okay biga tuca twifata nka telefone yo mu Bushinwa koresha ama iPhone man ama Samsung ama telefone akomeye iyo ujya bu docteur bwiwe bwa mutaba banderasi mutama wanje n'ubufasha bwo mu Bushinwa na mushino yo gufasha ngo ikintu cye kiramba none ndakubaza none mutaba banderasi n'umuislamu mu byukuri none no mu mizaje no mu mizima ego uri mu mizirima ariko wewe si umuislamu kubera koresha mangetengete sasa ba daktari wengi sio kwa Waislamu paka wa Kristo naona narinzi ko atabirimo rero bakunzi banyishu media gusa bakunzi banyishu media bamenye neza bavuga ati ngo jewe yaje vraiment byo mu badolesa uwo abakora amaze kugira amusukisha muramba bari wainde look gende umustare bahora bavuga je ubona kinaga filme nyene bisako nisukisha nk'umukobwa ka nga Rani rero nisiza karuzi beze nganye ni ubunyene no bahora bavuga je ngo ni je nsukisha ngira ibintu bisanzwe nabamaze kuva mu badolesa ariko rero ni je mu badolesa arose umuduga wose ndawugendana mu kirere abana bagendera hasi kubera permis fise mugabo vuba ari umusista wanje ari hanze y'igihugu yemeye kumfasha kuri jezo ava ndamushimira neza nzobereka permis ari barafite urukundo apana mu bwo bamukomata ngo gende mu Freemason niragura permis nawe nyene uvuga ko nayikoye mu kuzi bayikuye kuri ntare bakunze bishimeze ndabashimira mina renda mutani so ndugu yangu nakintu dusangiye yari umuntu nyene twabonanye dukuze twese ndugu yangu poko ari ibintu aho aravuga ati ujya mufana ya ntuse rajya mu ndamutanga gafara no kuvuga utanga abo muzinanye kada ukuntu je nigeze kuva mu bintu by'amahariya n'aba Michael Jackson ko baba batanga abantu bajya abantu nyene urumva bashitse ahantu bagaca bazusukira amazi ajya kuri stage agasuka amazi aho umenye ko ariko aragutanga basi twaje kumanze mu video ndugu yangu ndakubaze bahebi yake ikibazo gisa n'icanyuma ni kuki tubona ko televiziyo yawe kuva ntare agiye atanumwe yigeze ahaguruka yaba manager yabande
mugiye guhaguruka mukavuga ubunyantare abonetse. Ico ni question nabivuze kera. Nayo narababujije bivanye n'imvugo numvise iwabo na ntare bambwiye. None ivyo ntibiteye amakenga no ivyo ntibiteye amakenga none bamaze kumbuza abi wawe bavuga ati ibi bintu ni vy'umuryango ntidugiye kubibona ku rubuga rukana bumenyi nuko nyine nk'abantu twarize twe dufite ubwenge indero twari guca tureza ngaho cyo tubigira mbo eka nagwa karora ikindi cya nice ujya nice yagiye kumuronera ni hari munde apana mundebe ujya Sauda yego muri waka Sauda ara telefonye eka nabwiza ukuri Sauda ara telefone ati ibyo nice ariko arangirira jiwe ku televiziyo yawe kuva no munsi cyakiganiro mu kifute ndabivuze nga mu kifute kandi nazo soya kundondere amakuru akagana amakuru y'ububeshi ariko baguma bamuvuga ko nandi ma televiziyo ko bamuvuga ariko bimeze rero none ikiganiro cyo tukifuta je kuba twashaka ibintu by'amanyanga kuri televiziyo nyinshi media friend na ibintu by'amanyanga mankeneye ikintu mugiye twakoze ikiganiro ukabona ko kimeze nabi turakifuta cya Sauda niyo mpamvu bavuga ati uno munsi natwe ndababwira ati muzo cyo gukora ikiganiro cya Sauda mugabo abandi nguma mbona bamutiviye hariya ngo afise sinzi ibyo bavuga sinzi ko ari ivyo mugabo sinebera ko ari ivyo kuko bavuga ngo ivyo vyinda avyonzi ngo baramwirukanye ni wabo ari kumwe ivyo vyinda nimba ari kwisinda nyene tuzoyibona mugabo rero nivyo Sauda yamaze kwiyamya ivyo kuvuga ati ujya kumutangaza mu ma televiziyo online ari muri post kandi attention no mwezi ramaze nene usanga ariko arabigira kubera tuko mushabane hivi nko mu ari mu mafungo yego naje ndi mu mafungo turashimira cyane bakonzi banyizo meza yari X-Ray Bam yariko aravuga ko atari mu Freemason gusa tuzoyibona nisiri imbere ni wagura jet privé tuzosha tubimenya gusa Freemason nana ni na Diamond Platinum zo Freemason wowe uri mu Illuminati ntacu